nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yahaye umubonano umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu. Muri uwo mubonano kari akaryo kuko abo bubahwa baganira ingene igihugu c'u Burundi cifashe eka n'ingene akarere kifashe kivyerekeye imibano politike, amahoro, umutekano eka n'iterambere. Ku vyerekeye Uburundi, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu yuko Uburundi buri ku murindi w'iterambere. Uburundi buriko burubaka igihugu cishira kizana mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Abarundi kandi bariko baritegurira amatora azimirije azoba mu kwezi kwa gatandatu, aho mbere bigaragara yuko abari mu migambwe itandukanye baganira neza, bahuza, bajana bose bafise intumbero imwe yo kubaka igihugu. Ivyo rero bikaba bitanga icizero yuko Uburundi bwamaze gufata uwundi muvuduko kugira ngo bwubake igihugu cabo. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU nyakubahwa Antonio Guterres aho yakeje bimwe bivuye ku mutima kandi ashimitse cane nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi kubona yarashoboye gutsimbataza demokarasi mu Burundi, aho imbere yuko hasigaye amezi make kugira ngo amatora abe, akaba hariho umutekano ntangere, abenegihugu bakaba bari mu bikorwa vy'iterambere, aho atamishamirano yumvikana, yerekana yuko koko Uburundi bwamaze gusimbataza demokarasi, aho imigambwe yose ifise imvugo imwe yo kubaka igihugu, yo gukunda igihugu. Ivyo rero yavuze ati n'ubutunzi kandi n'intambwe yo gukingira no kubandanya isimbatazwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ku vyerekeye akarere yagarutse cane cane ku kibazo c'amahoro n'umutekano mu gace ko mu buseruko bwa Kongo, aho intambara iguma yiyongera, aho abenegihugu baguma bicwa bivuye ku mugwi M23 ushigikiwe n'igihugu c'u Rwanda kiguma gisahura cica abenegihugu. Kugira ngo rero ico kibazo gitoregwe inyishu, umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu yuko amakungu ategerezwa kugira uruhara ruboneka kugira ngo rushigikire igihugu ca Kongo. Kugira ngo haboneke amahoro mu gihugu ca Kongo, asaba yuko ishirahamwe mpuzamakungu rishobora gushigikira kugira ngo imigwi yose ifise ibigwanisho iva hanze y'igihugu ca Kongo ishobore gutuzwa, yirukanwe, harimwo n'umugwi FDLR, umugwi w'igihugu c'u Rwanda kivuga yuko ari wo kiriko kiragwanya. Mu gihe iyo migwi yose igwanijwe hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu, ntacotuma u Rwanda rusubira kurungika ingabo mu gihugu ca Kongo kwigwanira, kuko muri uwo mwanya amakungu azoba yamaze gutuza iyo migwi yose. Umugwi M23 nawo nuko wosabwa kubandanya amasezerano n'ibiganiro hagati y'inzego za leta ya Kongo kugira ngo nawo nyene ushobore gutoregwa inyishu y'ibibazo vyawo mugabo biciye mu biganiro. Yasavye yuko intambara ihagarikwa vuba bwango kugira ngo n'abaje gufasha abenegihugu bahunze, abenegihugu bariko baricwa n'inzara, abenegihugu bamerewe nabi kubera iyo ngwano, abaza gushigikira abo benegihugu bashobore kuronka ingene babashikira vyoroshe. Ikiyago rero catanze akaryo kuko abo bubahwa babiri babandanya biyemeza kubandanya bashigikirana kugira ngo igihugu c'u Burundi gitere imbere, akarere gatera imbere, amahoro n'umutekano bitsimbatare, eka na Afrika yose ishike ku ihangiro ryihaye, Afrika iteye imbere, itekanye kandi aho umwenegihugu wese abaho aroraniwe.